Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwiba nkwanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ni imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa nga mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'ibiriko biravugwa mu mutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho igisoda cy'u Burundi gihejeje gusohora itangazo riteye ubwoba rivuga ku bijanye n'ibiriko birabera muri demokarasi iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho nyine bavuze amajambo akomeye cyane nyuma yaho abanyagihugu batari bake batanguye gusaba umuco ku bijanye n'intambara iriko irabera muri Kongo, intambara iriko irahuza M23 n'ingabo za Kongo ndetse n'igisoda cy'u Burundi, ariko igisoda cy'u Burundi kikaba kimaze kuhaburira abasoda batari bake. None kuva izo ntambara zatangura leta y'u Burundi igiye yava mu gacerere ivuga ku bijanye n'izo ntambara ziriko ziraba muri Kongo, intambara abarundi badatahura ico zimariye igihugu, mu gihe bivugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye yasinye amasezerano na mugenzi we wa Kongo akaronka amafaranga menshi cyane, amafaranga y'umurengera nawe akemera gutanga ubuzima bw'abana b'abarundi bakaba bandanya kwicwa umunsi ku munsi, ibiriko biratera agashavu n'agahinda abanyagihugu bakaba bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahemukiye igihugu ndetse akaba ari gukora amakosa akomeye cyane ashobora kuryozwa mu minsi iri imbere. Hakaba ari n'abasoda bariko barategura ikintu gikomeye cyane, aho bavuga ko bagomba kwihora kuri Perezida Evariste Ndayishimiye kubera amakosa akomeye ariko arakora mu kurungika abasoda muri Kongo bakajya gupfirayo akaronka amafaranga menshi cyane, mu gihe umusoda we atanyungu n'imwe ahakura uretse kugwa ku rugamba, urugamba atazi ico arwanira. Turaza kugaruka ku bijanye n'iryo tangazo ryasohowe n'igisoda cy'u Burundi ndetse n'ibyinshi birimo binateye ubwoba, byose nyine turaza kubibabwira mu nido ry'aya makuru. Saya gusa hari n'andi makuru menshi atandukanye ariko aravugwa nga mu gihugu cy'u Burundi tugira ngo tubashikirize mu nido. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Turahojeje umuryango wa Majoro Nesiforo Ndayiragije batazira Bigohe n'uwa Majoro Pascal Ngendakumana batazira Faraje. Turahojeje iyindi miryango y'abasirikare b'abarundi baguye mu ntambara na M23 ejo haheze muri Nord Kivu. Turifurije gukira abasirikare bakomeretse muri izo ntambara kandi turasaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga umuco ku biriko birabera ku basoda b'u Burundi muri Kongo, aho bariko baricwa umunsi ku munsi, mu gihe biboneka ko n'igihugu barwanira kititwararika ubuzima bwabo, kuko nyine cyo kivuga ko bariko baraca amafaranga mu gihe abasoda atamafaranga na makeya babona. Turifurije gukira abasirikare bakomeretse muri izo ntambara. Turasabye abategetsi b'u Burundi kumva ibibazo bikomeye bariko barabazwa n'abasirikare ku neza y'igihugu. Turasabye ko imiryango y'abasirikare bagwa muri izo ntambara yo kwitwararika imiryango y'ababa basigaye, kuko nyine birateye isoni biranababaje kubona imiryango isigara icunaguzwa mu gihe ababo bavuga ko bapfiriye igihugu. Kongo bagwanira ntitange indishi y'akababaro ku miryango. Amafaranga avugwa atangwa ku musirikare nafashe imiryango yabuze. Ingwano abasirikare badatahura ntaco iba imaze, ahubwo ibamarira ku buhombo kandi bikaboneka nyine ko ataco baba bariko bararwanira. Ibyo byose nyine bikaba biriko biravugwa n'abanyagihugu batandukanye bariko barasaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga umuco ku bijanye n'ibiriko birabera muri Kongo, aho nyine abasoda b'u Burundi bariko baricwa ku bwinshi kandi bikaboneka ko leta y'u Burundi ironkamwo amafaranga menshi cyane,
ariko igitangaje nuko nyine yahita ajya mu karwi gato cyane, aho benshi bavuga ko aya mafaranga agaburwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abarongoye igisoda ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko bakaba bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bazasobanure neza aho abasoda b'u Burundi bari kujya, kuko ikiriho ikinyamakuru cyegereye ubutegetsi cyatangaje amakuru ateye ubwoba kandi adahumuriza, cyerekana ko nyine mu M23 iriko irifatanya n'abahunze igihugu mu mwaka wa 2015 bagirizwa kuba baragerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Leta y'u Burundi yoba igiye yaronka insiguro zifashe igituma iriko yifatikanya na Kongo mu kurwana na M23. Haraciye iminsi ingabo z'u Burundi zagirijwe n'umuhari wa M23 umaze igihe urwanya leta ya Kongo ko ziriko zifatikanya n'igisirikare ca leta ya Kongo mu kubagwaniriza hamwe. Kuva aho M23 yerekaniye ku mugaragaro abasirikare b'u Burundi yafatiye ku rugamba, igisirikare c'u Burundi cagumye mu gacerere, aho benshi bari barindiriye ko kwemeza canke kikabeshuza ibyo byatangajwe na M23. Ikinyamakuru ikiriho cegereye cyane ubutegetsi bw'u Burundi cyo catangaje ko umuhari M23 mu mirwano urimwo mu ntara ya Kivu y'Uburaruko uriko ukoresha abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda bahunze mu mwaka wa 2015, abagirijwe nyine kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibyo bamwe n'abandi bace babona ko leta y'u Burundi yoba igiye yaronka insiguro zifashe igituma iriko yifatikanya na leta ya Kongo mu kurwaniriza hamwe umuhari wa M23. Kibicishije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, ikinyamakuru ikiriho cegereye cyane ubutegetsi bw'u Burundi catangaje kuri uyu wa kabiri ko gifise amakuru y'uko umuhari M23 ukoresha mu mirwano impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi y'Amahama iri mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ikiriho cagize gitinjiza mu bya gisirikare impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Mahama. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi HCR ryoba naryo nyine ryashimye kuguma mu gacerere kw'ico kibazo gikomeye cyane. Bene wacu bariko bashirwa ku risongoye na M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ikiriho kirongera kiramenyesha ko abafasha kwinjira izo mpunzi z'abarundi mu gisirikare ca M23 ari bamwe mu basirikare batorotse igisoda c'u Burundi mu mwaka wa 2015 baca bahungira mu ikambi ya Mahama. Uko kwinjiza impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda muri M23 bifashwa n'abasirikare batorotse igisoda c'u Burundi bagiyeyo mu mwaka wa 2015. Nabo nyine bariko barapfira ubusa mw'iyo ntambara itigeze iba iyabo. Ako rero ni urupfu rw'ejo rwa Kapiteni Gafaranga yiciwe ibambiro muri Masisi. Niko iki kinyamakuru cegereye ubutegetsi bw'u Burundi cabandanije candika nyine kikavuga ko ibintu biriko birabera muri Kongo nyine n'abarundi bahunze igihugu mu mwaka wa 2015 babifisemwo uruhara kuko bariko barifatanya na M23. Kuba ikiriho catangaje ibyo bamwe n'abandi babona ko kwabaye uguserura icumviro kwa leta y'u Burundi mu kwerekana aho ihagaze mu bimaze iminsi bivugwa ko iriko ikorana n'igisirikare ca Kongo mu kurwanya umuhari wa M23. Kuba kirya kinyamakuru c'ubutegetsi cavuze impunzi za Mahama hamwe n'abasirikare bagitorotse mu mwaka wa 2015, leta y'u Burundi igiye guca ironka icirwazo mu ntambara irimwo na M23 ko iriko irwana n'abarundi bagize ruhara mu igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi bwo kuwa 13 Rusama 2015. Ubu bariko bashaka kuza gutera Uburundi bafatanije na M23. Ico cagirije cyonyine kizoba gikwiriye, niko umwe mu barundi aba mu gihugu c'Ububirigi twavuganye asigura, akavuga ko rwose ibyo ngibyo byerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kurengerwa n'ibiriko birabera muri Kongo, kuko nawe igihe kirageze kugira ngo atange inyishu y'ibiriko birabera muri Kongo, kuko abasoda b'u Burundi bariko barapfa ku bwinshi kandi bikaboneka ko ibintu bariko bararwanira atabyo, ahubwo ko ari amafaranga bariko barakorera, mu gihe n'ayo mafaranga batayabona. Bivugwa ko nyine ajya mu mufuko wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akandi karwi gakomeye cyane
karongoye igisoda ngaha mu gihugu c'u Burundi ibyidogerwa n'abarundi batari bake. Mbere yuko tujya kuri iryo tangazo rihejeje gusohorwa n'igisoda rivuga ku biriko birabera muri Kongo, tubanze tubabwire amakuru ababaje cyane kandi ateye ubwoba ariko araba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Buganda hatowe ibiziga bibiri biciye umutwe. Ibiziga bibiri by'abagabo byaratowe mu mpera z'indwi muri zone Gasenge muri komine Buganda mu ntara c'Ibitoki buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ibyo biziga bibiri byari biciye umutwe kubw'ababibonye. Abantu 4 barahagaritswe ku mvo z'amatohoza ariko araba bimenyeshwa n'abajejwe intwaro bavuga nyine ko nabo barengewe n'ibyo bintu biriko biraba ngaha mu gihugu. Ikiziga ca mbere catowe mu murima w'ibigori ku wa gatandatu w'igenekerezo rya 2 Kigarama. Abarimyi bari bagiye mu mirima kwibarabara rya 2 muri zone Gasenyi imbere yo gutabaza abapolisi. Uwishwe yari afise imyaka ishika 40 ntiyamenyekanye, nta n'umwe yari bwamukubite ijisho. Byiganwa n'ababibonye bagaragaza umubabaro ukomeye cane. Uwa kabiri yatowe mu murima w'imyumbati kwibarabara rya 4 hari kuri uyu w'Imana. Kuwa mbere yari nawe nyine aciwe umutwe. Ubwo abanyagihugu babonye ikiziga nawe nyine ntiyamenyekanye kuko nyine ntibabashije kumumenya abikekwa. Ubw'amakuru ava aho i Buganda, abanywanyi b'umuhari w'umugambwe CNFD imbonerakure aba aribo bakoze ubwo bwicanyi barahagaritswe n'igipolisi kugira ngo batange umuco ku bijanye n'ubwo bwicanyi. Ubw'intwaro abo bikekwa bari babonywe bariko barasangira urukanwa n'abo bantu bishwe n'ubwo batamenyekanye. Abo bagabo barahambwe gihutihuti umunsi wose nyine icyo kiziga cagiye gitorwa niho bahise bahambwa. Musitanteri Bampire Hakizimana yatanze uruhusha rwo guhamba abo bantu. Ni mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu indwara zohava zibafata. Bisigurwa na Hakizimana nyine avuga ko ariyo mpamvu bahise babahamba gihutihuti. Itorwa ry'ibiziga ryama ryavuzwe muri iyo zone iri hafi y'uruzi Rusizi rugabura Uburundi na Kongo. Ingenzi nyinshi zama zanyazwe ibyo zifise n'amafaranga zitashe ku butaka bw'u Burundi ziva muri Kongo zigahita zicwa. Nk'umuti buramatari w'intara c'Ibitoki Karame Bizoza aheruka gutegeka ko isiturwa ry'amazu yubatswe bitateguwe ku nkengero y'ikiyaga Tanganyika. Abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe rw'ubutegetsi nibo ba mbere bikekwa ko bagira uruhara muri izo mpfu zigumya zibonekeza. Mu myaka 3 iheze abenshi muri abo baraciriwe na sentare nkuru y'igihugu yo muri iyo ntara ibihano bigera ku gupfungwa imyaka 5 kuri ayo mabi nyine baba bakoze. Mu Cibitoki abategetsi b'abasivile, abasirikare n'abapolisi baracabogora gutora umuti urama w'ico kibazo, co kimwe n'umuti w'umurwi witwaje ibigwanisho wibonekeza mu kibira. Nubwo hari abategetsi benshi bo mu ntwaro no mu mugambwe uri ku butegetsi bahagaritswe cane muri komine Mabaye bikekwa ko nyine bakorana n'abarwanyi bacumbitse mu ishamba rya Kibira. Amakuru yacu tabandanize nyine kuri ya nkuru kuri twababwiye mu ntango ko leta y'u Burundi yasohoye itangazo rirabana n'ibiriko biravugwa ku gisoda c'u Burundi kiriko kirarwana na M23 muri Kongo. Igisirikare c'u Burundi kirahakana ko abasirikare baco bari mu ntambara za M23 muri Nord Kivu. Nk'uko biri mu itangazo ryaciye ku rubuga rwa X rw'ibiro bikuru by'intwaramiheto, ngo uwitwa Bernard Bisimwa arongoye umuhari w'abarwanyi M23 ngo ariko arambika ibara igisirikare c'u Burundi aho acyagiriza kwivanga mu ntambara zihuza M23 n'abasirikare ba leta ya Kongo. Mu itangazo Bernard Bisimwa yanditse yavuze ko hari bamwe mu ngabo z'u Burundi ziri mu butumwa bwa EAC bwo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baba bagiye kwifatikanya n'imihari irwanya yegamiye leta ya Kongo kugira ngo bagwane n'umuhari wa M23 mu ntambara ziriko zirabera mu ntara ya Nord Kivu. Colonel Floribert Biyereke avugira urwego rwo kwivuna abansi rw'u Burundi avuga ko ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bizwi aho biherereye kandi ko batigeze bava mu makambi.
kubw'iyo ngo amajambo mwene ayo yerekana ko M23 yoba ifise iyindi migambi yo gusomborotsa ingabo z'u Burundi, akagabisha ko nka hamwe hogira ikiba ku ngabo z'u Burundi zofata ingingo zo kwivuna kuko nyine ngo umwanya n'umwanya ziriteguye. Ariko Bernard Bisimwa arongoye M23 we akavuga ko bamaze kwitura umunyamabanga mukuru wa EAC biyamiriza ukwivanga ku Burundi kwaba ukwa politike cankwe uko mu buryo bwa gisirikare mu gushigikira imihari irwana na M23. Byose nyine bikaba bivuzwe mu gihe leta y'u Burundi imaze igihe kitari gito yagirizwa nyine ko yarungitse abasoda bayo muri Kongo bakaba bariko bararwana na M23 bambaye umwambaro w'igisoda ca Kongo, ibiriko biratera agashavu gakomeye cane abasoda bakabona ko ataco bariko bararwanira kandi bakabona ko leta yabo yabatereranye mu gihe bivuga neza ko bakorera amafaranga menshi ariko aya mafaranga ntibayaronke ahubwo akinjira mu mufuko wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ninga duce dusozerera amakuru kariko abateguriye wifuza kuzajya bamwambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi byonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.